benshi murakunda kwibaza ati ni uruhe ruhara rwa rezo sosiyo ku bijanye n'intambara ziba hirya no hino ku isi canke ku bijanye n'ibintu vy'imvururu biba hagati y'ibihugu n'ibindi. Uyu munsi tugira turabeti mbega amarezo sosiyo afashe iki mu gihe igihugu kiriko kiragwana n'ikindi canke iyo hariko haraba intambara hagati y'indwanyi z'inyeshamba canke igihugu. Nkuko musanzwe muzi yuko ico bita gupromotinga canke gusensibiliza bisanzwe ari ibintu bigezweho cane kandi bitsinda n'ingamba nyinshi hirya no hino ku isi. Iyo igihugu kiriko kiragwana n'ikindi canke kiriko kiragwana n'inyeshamba, hamwe izo nyeshamba zigaca zironka ico bita rezo sosiyo zikwiye. Izo nyeshamba zica zigira inguvu twovuga yuko zidasanzwe kubera ko umuntu agusumvya amakuru akongera agusumvya sensibilisation abafise ikintu kinini kiremereye akurusha canke abafise ahantu kure ashobora gushika abashobora no kukubiza icuya nkuko mwagiye mubona yuko rezo sosiyo muri iyi minsi zisanzwe zarifatiye isoko amasoko y'imigabane mayindi z'abantu umwanya w'abantu ubudandaji ivyigwa n'ubuvuzi. Ibi navyo twovuga yuko bifatanye na tekinoloji kubera ko musanzwe muzi yuko muri iyi minsi umuntu bashobora kumukorera operation mu mutwe bakamubaga mu nda canke umuvyeyi bakamuvyaza hakoreshejwe amarobo. Aho biko biravugwa yuko mu myaka iza abantu barenga ibice 85 kwijana atabuzi bazoba bagifise kubera ko kakazi wa muntu yahora akora akagakora umunsi wose irobo yo yishobora kugakora mu masaha 2 canke isaha imwe kuko irobo yo ntiruha. Aho ndiko ndagana rero ndiko ndashaka kubereka intambara zagiye ziba hano hakurya muri Kongo, amarezo sosiyo yo mu Rwanda ico yafashije kugira ngo intambara zikomeze kudindira canke aba M23 bakomeze gusunga baja imbere. Je mugiye kubana muri kino kiganiro nkuko musanzwe mumenyereye ndi Johnny Fire nkuko munzi ku muyoboro wanyu wa YouTube canke kuri YouTube channel yanyu Johnny Fire D157. Ukaba uri mushasha ico no gusaba rero gira sabone kugira ngo ibiganiro byose dukora ngaha bizohore bigushikira mu bambere. Ukaba waragize sabone naho salute hama aca wandika commentaire kugira ngo tubone yuko tuba turi kumwe umwanya ku wundi, bishobotse ugire partage kugira ngo kino kiganiro ugihereza no ku nshuti zawe kubera ko ibiganiro byacu turamaze kubona yuko bikurikirwa n'abantu benshi abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Europe, abari Amerika, Oceani, n'abari muri Aziya cane cane abagiye kurondera ubuzima Dubai. Nkabanda baramukije mwese murondere muronka. Hama nkuko nababwiye yuko uyu munsi ndababwira kubijanye n'amarezo sosiyo na technology nkuko musanzwe muzi yuko AI artificial intelligence muri iyi minsi isanzwe iriko irakora ibintu twovuga yuko bidasanzwe. Musanzwe muzi yuko imbuga ngurukana bumenyi zo mu Rwanda cane cane nizo tuza kwibanda ko uyu munsi musanzwe muzi ko zakomeje kuvugwa cane cane nakomeje kubabwira yuko ari zo bakoresha cane mu kugwana intambara mu bindi bihugu bagiye konona cane cane muri Kongo no gucoza bandi ba president batwara ibihugu mu ntumbero yo guhayagiza igihugu cabo. Ibi navyo tukaba twabibonye cane cane ku mirongo y'urugamba aho twabonye yuko hari amashene nabakoreye icegeranyo yagiye aravuga ku bijanye na Kongo, ariko ukumva yuko bakoze akantu ko guhengama cane kugira ngo bacoze igihugu ca Kongo n'igihugu c'u Burundi. Aya mashene nayo yari yayoboye cane cane mu gucoza ni ishene bita mama ugwa Gasabo irongowe n'agakecuru bita Mutesi Scovia. Uyu Mutesi Scovia tukaba tubona yuko yahawe mission na Kagame yo gupromotinga igihugu